Kimwe na B-Face on the floor. B ni kumunsi wa gatanu ni rap business yateguye igiteramo nico giteramo hanini tugira tugaruke ko tunakigirire promotion hagize kandi kwiye. Yes, imyiteguro igeze mu gihe asigaye iminsi ine gusa kugira ngo igiteramo gisobore kuba hariya ku Mutwenzi. Bo imyiteguro imeze neza. Jewe repetition ndayirembeje kwanza baririmbira live music. Hama n'abandi baririmbyi bari tayari. Nubwo tutashoboye kuzana na hano bamwe ntibari ngaha ngira ngo ku munsi wa gatanu rero uzoshika ndaza zogeyegwa kubera ntiduhora dusondeka vraiment. Yego. Ni giteramo kumbure abantu benshi biteganye igishika cinshi. Biteganye igishika cinshi kubera iki haci igihe gito hari imvururu zivugwa hagati yawe na Dramati. Uyu munsi biravugwa ko mushobora kuba mwarasubije hamwe. Twaravyumvise ko muri Dramati ikibazo ca mbere byo bari byo mwarasubije hamwe hari wabumvikanishije murasabana imbabazi canke ni uburyo bwo kugira ngo uyu jewe ndagushiriye mutaheza no kuvuga mu bivyaso musaruro twasabanye imbabazi ko yaje nta kosa mfise oya ibyo ntwireke umva rero Dramati Jose sabi imbabazi oya ko yana naco nakoze ariko mwarigeze gucanamwo hagati yawe na ndavyemera icuka cari gihari kiracariho nta gihari boje kugira ngo yohe do police bazoze ku Mutwenzi niho muzobitubwira mu bisanzwe rap business yatunganije icyo giteramo mu ntumbero nyabaki igiteramo giteguwe kubera video launch y'indirimbo yanje ariko Dramatize wari umutumire nkuko Double J na Mokenzi na We Love Music bazoba ari hagera kiriko yes kumbure abantu bacabumva bati okay nimba tamvururu nimba hari imvururu batari bagicana uwaka mugabo uyu munsi mu giteramo giteguwe na B-Face akaba yiyumviye gushiramwo Dramati ni kuvuga vya bindi Dramati ariko aratubwira nivyo arinze yemera kuja kuri affiche uko biri kose twaraganiriye